Ku ncuro ya gatatu ihimirizwa ryo kwikingira ikiza cateye c'ingwara ikomoka ku nkende no guhimiriza kwitabira rusansuma itegekanijwe birabandanya muri zone Cibitoke. Umukuru wa zone Cibitoke arahimiriza abenegihugu bo muri zone Cibitoke ku mutumba wa Rusiga kwikingira ikiza cateye c'ingwara ikomoka ku nkende kuko iyo ngwara hariho abo imaze gufata. Iyo ngwara rero mu gufata umuntu arashuha, akameneka umutwe, amaso agahishira, akongera agatutuza ibihute umubiri wose, kandi iyo ngwara irandukira. Asaba abenegihugu kwijukira isuku bakirinda kuramukanya no guhoberana kuko iyo ngwara yandukira biciye mu gukoranako. Ariko nubwo biruko iyo ngwara iyo uyibonye ugaca wihutira kuja kwa muganga iravugwa kandi igakira. Bigize ibimenyetso by'iyo ngwara kugira ejo ni wabibona ku mubanyi cyo ukabibona ku muntu wiwawe ari mu nzu uje wihutire cyane kwa muganga hakiri kare. Abarundi turakunda gufyina ibintu byose tukabifata mineneko. Hariho bamwe dushira imbere ati umuntu mubonye ashusha aho kwiyumvira kwa muganga ati tuje mu masengesho, abandi nabo ngo tuje mu miti y'ikirundi. Kuri iyo ngwara nta miti y'ikirundi ivura, ariko abaganga barayivura. Iyo ngwara ifata gute rero? Urashuha cyane ntihakurekura, umutwe urameneka, kama ibihere binini ku mubiri. Ibyo bimenyetso rero umaze kubibona nta gisabwa atari kwihutira kwa muganga kuko iyo ngwara na karanda kabi kandukira mu buryo bwahe: kuramukanya, gusomana, guhoberana. Umuntu ayifise mu mubiri nayo bitaraseruka gukozeko nushika ukaraba n'amazi n'isabune cyangwa ukoreshe desinfectant ku bayifise, umenye yuko iyo ngwara ubu yitahanye mu muryango. Ikindi ni ukwitabira rusansuma itegekanijwe kuba, aho asaba abenegihugu gusansumisha ibintu byose umuntu atunze kugira igihugu kimenye aho igwirirana ry'abantu urugero bigezeko, bongere babone n'urugero igihugu kigezeko mu by'ubutunzi. Asaba abenegihugu kwirinda ibihuha bitari byo babuza gusansumisha ibyabo, yongeye kubasaba kuvugisha ukuri ku byo batunze mu ngo zabo. Ijya rusansuma rero birasaba ko muyijukira kuri umutumba. Bari abantu mubonye bageze mu miryango yanyu mu rugo iwanyu, mubakirane ineza, mubishure ku bibazo bazobabaza mwituze, mubabwira atakintu na kimwe mubanyegeje. Rusansuma yimirije niyo kumenya uko igihugu cifashe mwigwirirana ry'abantu cyangwe ubutunzi mu gihugu bigeze ku rugero rungana gute, cyangwe ubukene mu gihugu bugeze ku rugero rungana gute. Turamenyereye twe tuvuga ngo igihugu turakenye. Ejo rero muri iyo rusansuma niho bazomenya ati igihugu kirakenye cyangwa ntigikenye. Birakenewe ko igihugu kimenya ati imihana ingana ibihumbi n'ibihumbi, batunze impene zingana uku, batunze inka zingana uku, barafise uko bazogenda baravyandika. Mwe muzotega amatwi wumve ikibaza kubajije, nawe wishuye kuca kubajije. Mwebwe mukore umugambi w'igihugu icuriko. Rusansuma yo kumenya abantu bari mu gihugu sijyambere ibaye. Barafise ibihe biha byo kuraba igwirirana ryamaze kuba mu gihugu. Yongeye aratanga impanuro zitandukanye ku bibazo byashikirijwe n'utwara umutumba wa Rusiga. Umuhanuzi ajejwe iterambere muri komine Rugombo nawe yatanze inyishu ku bibazo bimwe bimwe byashikirijwe n'abenegihugu bari bitabiriye iyo nama. Yabandanyije atanga impanuro aho yasabye abenegihugu baraho gukundana bakareka kwikwegerako. Uwo muntu yikwegera imyanda n'imikoshi mu vyiwe Imana yamuhezagije. Uwo muntu akaga karacamu kazo muri gato. Hari abantu bako baragomba kugwanira ivy'abagogwa. Abo bantu n'ukuri mureke. Uwo muntu nawe bari yagira mu mahigwe akandikwa. Kubwo kutakerebuka bakamuhamagara akadidinganya mu kuvuga gateba gato.
mugaca mutera rusoka ngo navemo ivyo nivyo bibagize. Ndabasabe mukundane. Izo nama ziriko ziratunganywa n'umukuru wa zone Cibitoke nizo guhimiriza abenegihugu kwikingira ikiza c'ingwara hamwe no kwitabira rusansuma yimirije kuba. Ewe ijwi ry'ugwaruka ntawe utokumviriza. Wavrebe ijwi ry'ugwaruka FM.